Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kugenda mudukurikirana amakuru ibiganiro tugenda dutohoza tukabibashikiriza kuri iyi mboneshakure Iyakare TV. Iyakare TV ni imboneshakure ibatohoreza amakuru aba ariko aravugwa cane cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, ikayabashikiriza mukayaronka mu bambere. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abari ku mugabane w'Abanyamerika, abari hirya nino ku mugabane w'Abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ngaha ku mugabane wa Afurika, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abadukurikira muherereye mu burengero mu gihugu ca Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, mwe mwese mwahejeje gufyonda subscribe, mwese tukaba tubakengurukira cane. Niba utari wafyonda ko nyarukira ko maze ufyonde ko, niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukoresha YouTube y'igifaransa urafyonda sabone. Ibintu bibandanya kuba bibi cane, ibintu bibandanya gukomera mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bagisibije ko ari we yishe igihugu, barabona ko ivyo ariko arakora bihabanye cane n'icatumye biyumvira kumutora ngo abatware nk'indongozi nkuru nk'umukuru w'igihugu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka nazo biraboneka ko zatanguye kubona ko Varisito Ndayishimiye ivyo ariko arakora, ingingo ariko arafata zitabereye nk'uko biriko biragenda bivugwa. Abategetsi barabona ko ibisata vy'igihugu bitandukanye vyaciye vyangizwa n'umukuru w'igihugu, na cane cane icabisibije n'igisirikari c'u Burundi babona ko kigiye gusambuka. Abasirikari benshi batanguye kugumuka, ntibariko bariyumvamwo igisoda c'u Burundi, kandi bahora bakiyumvamwo. Bamwe baravuga ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Imbonerakure, murazi ko urwaruka rw'imbonerakure ariko bahora barungika aho bashaka canke aho bipfuza hose rukajayo mu bambere. Rugiheza kujayo rero rukaja gukora ibikorwa n'imigambi abategetsi baba biyumviriye. Kuri ubu ngubu ho biraboneka ko imbonerakure nazo zatanguye kugira ico gikomakomeye cane, aho umugwi w'imbonerakure wafashwe kurungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko ngo bakaba banse kujayo. Ubu noneho icoba ni cose, barabona ko kujanwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari nko kugushora mu rupfu, nuko kujana mu muriro, nuko kujana mu rupfu, nkuko biriko biravugwa n'ubwo rwaruka rw'imbonerakure rwanse kuja ngaho muri Kongo. Abasirikari b'igihugu c'u Burundi bo bahereye kare, batanguye kare, bariko baridoga bakidogera umukuru w'igihugu. Barabona ko imyidogo yabo ifise ifatiro, urufatiro rurahari kuko benshi baramaze gupfira ngaho muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abandi kandi nabo barafashwe bagirwa imbohe, abandi bagorewe muri ico gihugu. Abasirikari basigaye ngaha mu gihugu c'u Burundi harimwo abaraba bakabona ko ibiriko birakogwa canke aho bariko bararungika abasirikari mu nyungu zabo bidafise urufatiro. Baratanguye kubona ko bagomba guhaguruka bakavugira abasirikari bene wabo bariko bararungikwa muri ivyo bikorwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibikorwa bariko barungikwamwo ngaho muri Kongo vyo kuja kugwana n'umuhari M23 barabona ko bidahuye n'intumbero y'igihugu c'u Burundi kuja kugwanya uyo muhari, hama bene gihugu bagaca bapfira muri urwo rugamba canke muri izo ngwano, kandi igihugu c'u Burundi atakintu na kimwe kizokungukira muri izo ngwano. Ibisata bitandukanye vy'igihugu muri politike, ubuzima bw'igihugu busanzwe bwa misi yose biraboneka ko bwasubiye inyuma.
ngo ingingo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yama yafashe nizo zadabanganyije igihugu zirakica kurushiriza aho cari kiri mu myaka yaheze mu ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ngo barabona ko rero ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arakora ari ugusambura igihugu. Baravuga ko Varisito yama avuga amajambo mugabo ayo majambo ariko ntayashire mu ngiro, ibikorwa ntavyo. Yama yavuze ko agiye gukura abategetsi akabakura mu bibanza n'amabanga yabo akomakomeye bahoramwo, ariko akama abivuga ntabishire mu ngiro. Bikaboneka ko ngo Varisito Ndayishimiye gutegeka ntavyo ashoboye. Hari akagwi k'abajenero, ibicocoro bikomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD FDD bivugwa ko ari byo bifata ingingo zikomakomeye cyane muri buno butegetsi bwa CNDD FDD. Iyi ntwaro ya CNDD FDD bamwe bakabona ko igomba gutembagazwa ikavanwa mu nzira kugira ngo abarundi babashe kuronka akaryo ko kwiyobora no kwitwara, kuko ngo abafashe ubutegetsi na cane abo mu mugambwe wa CNDD FDD igihugu barushirije ko kukica. Amasezerano yabashikanye muri ubwo butegetsi, amasezerano y'Arusha aheje imyaka 33, ayo masezerano y'Arusha apfunditswe. Bamwe mu barundi kuri ubu ngubu baribaza ico ayo masezerano yashitse ko ivyo bari baciye bemeranwa gukora, ivyo bari baciye bumvikana ko bazoshirako canke bazokora mu ntwaro yabo, ngo biraboneka ko nta na kimwe baciye bakora, ahubwo amasezerano barayafashe barayahamba. Abanyapolitike batandukanye harimo uwavuze ko mu fata ayo masezerano y'Arusha CNDD FDD ikayahamba ngo ni nko kubona canke yabigereranyije no kuba ufise umuvyeyi akuze hama uwo muvyeyi ugaca uja kumushingura canke kumuhamba ari muzima. Ngayo masezerano rero barabona ko CNDD FDD yaciye iyahamba nta na kimwe ikozemwo, kandi bari bumvikanye kugarukana amahoro. Ivyo bari bumvikanye muri ayo masezerano, iyo mihari yagwanaga n'ubutegetsi bwariho, bikaboneka ko CNDD FDD yo igishika ku butegetsi ayo masezerano y'Arusha yaciye iyahonyanga. Kuri uyu munsi rero haraheze imyaka 33 ayo masezerano y'Arusha apfunditswe, ariko bakaba babona ko gushika mangaya nta kintu na kimwe yashushirijeho gukora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo ivyo bankaga, ivyo bagwaniraga canke ivyari vyaratumye baja mw'ishamba, nabo ngo nivyo baje barimakaza canke barakora. Ivyo biraboneka rero mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ko afise abansi benshi, hoba abatavuga kumwe n'ubutegetsi, mbere kandi arafise n'abansi bari imbere mu butegetsi bwiwe, mu butegetsi bwa CNDD FDD, kuko ngo biraboneka ko mugwanya ari benshi cyane. Abagwanya umuhisi Varisito Ndayishimiye babaye benshi kurusha abamushigikiye. Indyane zikomakomeye cyane mu mugambwe wa CNDD FDD ziriko ziraca ibintu, harimwo kunyinyurana no kutumvikana no kudahuriza kumwe ku biriko biragenda bikorwa n'uyu mugambwe wa CNDD FDD. Abashirwa mu bibanza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari yaciye avuga ko bazoja bajamwo atakibirinzwe gusabwa canke ngo bajemwo habanje gutangwa igiturire.
ariko biraboneka ko n'umukuru w'igihugu ngo ariko yatanguye gufata no kwakira ico giturire, aho yagiriza abandi bategetsi ko ari bo barya igiturire, ariko nawe biraboneka ko umwanya n'umwanya yakira ico giturire agaca ashira mu mufuko wiwe. Amakuru yo kwizigira, amakuru ava mu bategetsi, amakuru ava muri bamwe mu mugambwe wa CNDD FDD barimo baravuga ko badashira amakenga umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na Prime Niyongabo. Baravugwa ko mbere kandi na Generali Gervas Ndirakobuca nawe agira wa gatatu muri ubwo butegetsi, cyane cyane ngo barafise akagwi kabandanyije mu gupfukama igihugu mu nda. Bapfukamye igihugu mu nda gute rero ko ari bo bakabaye ari abategetsi bashira ibintu ku murongo, canke kandi bagafasha abenegihugu kugira ngo babakingire buri kimwe cose gishobora kubahungabanyiriza agateka kabo ka zina muntu. Ubukene bumeze nabi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibiribwa canke ibifungurwa vyarazimvye ku rugero rutari rwobaho. Abenegihugu batakambira intwaro ya CNDD FDD basaba ko yoshirako imirongo iboneka ya politike haba mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu kugira ngo ubuzima busubire gutera imbere. Abenegihugu bariko barasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gushirako izo politike, ariko Ndayishimiye we ntavyumva kuko ngo yamavuga amajambo canke akiyumvira ko ariko arakora neza, ariko woraba ivyo ariko arakora ugasanga ahubwo biriko birasambura igihugu, birimo birasubiza igihugu inyuma nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Amakuru ava mu bategetsi batandukanye ngo baragiye baha Varisito Ndayishimiye inama zitandukanye z'ukungene bashobora gutwaramo igihugu, ariko ngo Varisito Ndayishimiye ntabandanya yumviriza canke ashake kwakira izo nama za bamwe mu mugambwe wa CNDD FDD. Mbere kandi izo yanka cane nizo abatavuga kumwe n'uyu mugambwe wa CNDD FDD, aho umutama Agatogwasa bivugwa ko yaciye amubwira ko naho batsinze amatora aba CNDD FDD, ariko mugabo umugambwe wa CNL niwo wari ufise imigambi myiza, naho bawivye amatora bakabiba amajwi ngo vyaraboneka ko umutama Agatogwasa ariwe yagomba kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi, ariko CNDD FDD bafatanije n'umuhisi Petero Nkurunziza barivye amajwi, barivye amatora y'umutama Agatogwasa. Agatogwasa rero we yari yaciye ababwira ko naho bamwivye amajwi ariko yari afise imigambi myiza biboneka yagomba kuza guteza abarundi imbere no kubazamura. Yari yasavye ko iyo migambi yoyishikiriza abadede mugabo kugira ngo babandanye bayikorera ko canke barabe imigambi myiza yari afise bashobora kongera mu migambi yabo bahama bagatwara igihugu, ariko niyo migambi nayo bakayikorera ko kuko ngo vyaboneka ko yagomba guteza igihugu cacu c'u Burundi imbere. Ivyo rero ngo biraboneka ko mu kutumva inama z'abantu b'inararibonye ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo bibandanya gutuma igihugu cacu gisubira inyuma gititahara. Abatari bake bakabona ko umugambwe wa CNDD FDD hageze kugira ngo bahaguruke bakure iyi ntwaro ya CNDD FDD, intwaro bivugwa ko ari y'agahotoro, intwaro bavuga ko ari y'agacinyizo, iyo ntwaro bakaba bipfuza ko yotembagazwa.
bamwe bamwe batanguye kuja mu kibira baja mu ishamba begura ibigwanisho kugira ngo barabe ko bazokura ko iyo ntwaro ya CNDD FDD, intwaro y'agahotoro, intwaro itwaza umukazo nk'uw'igikoroni, aho bivugwa ko yaciye yubaka ikintu kitari ciza co kurya igiturire, ata mwenegihugu ashobora kuronka ubufasha canke serivise atabanje gutanga igiturire. Kugira ngo mwene nk'aya makuru aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya biza bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.